cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Como faz? Yes. I love you so much. I love you too. Hey, de trua. Ih, graças. Ngira uca mujya. Yeah, ni sawa. Nawe uteruba mwiza gusumba uko ni ndabizi. Tukiba jewe. Nawe wabaye mata. Ndavyibushe abantu bamaze mwabibonye se. Bakunzi ba Solution Corner. Taza kwivuga ko twayindeye. Yes. Shusho ugomba yuko uduhuga ubusezi. Yeah. Niko kize. Nacho. 1 2 3 4 5 Yo nimureke Imana yo yitwa Imana abo yaremye bose muze tuyishimire hagarara ku ntango ikavuga iherezo iyo mana Yeah. Congratulations. Thank you, wife. Thank you. Yeah. Anders. Yakujanye. Yes. Wow. Wisukire. Ukanda gusukire bebe. Gusukire bebe. Tsani panda gusukire. Jana gusukire. Wansuki. So, mes amis, twari twifuje gusangira namwe bakunzi ba Solution Couple. Yes. Icambere turabashimiye ko mwadukurikiranye kuva kuri 0 turi kuri 0 subscribers gushika no munsi turiko turegereza hafi 100 hafi. Yego, uwo mufotographe wanje yitwa Anders Photography. Antuka mwabonye ko amafoto ari amafoto meza. Mu mushigikire ariko kandi mba ndi kumwe na team nzima tuba turi kumwe hariya anyema na Benjos abari kuri kamera igira kabiri mu videographe agezweho n'abajene bari gukora neza. Imbere ko tuvugize ibindi reka tubanze dushime cyane yuko mwadukurikiranye kuva kuri 0 nkuko twabivuze. Turashima Imana. Thank you. Mwadukurikiranye kuva kare twayigize tutarabana benshi bagipinga benshi bakivuga ati toka uko ngo ntibaberanye none ubu bimeze bite ntitubera tutagizara sanze uburoho rero uburoga kubagara yacu kuri ku bakunzi bacu kuri Solution Corner kuri couple yacu kuri content zizokorerwa ngaha kubw'imitima y'abandi zokirira aha kuko ntusigenda gukunda birenze uko nigeze kubwira ngo ku matama yawe ku matama yanje jewe bunene navyibushe amajambo ahere mimi munene hivi mimi gangi sana twagidere minati Karyoshe nk'agasigaye cyane karyoshe. Turabashimiye rero ntabwo turiko turagura ikiganiro kubiyemerako ariko ikinje kibanza turiko turabarizwa mwubu. Yes. Nibaza ko ibindi tuzakwivuga twicaye ariko ikibanza turiko turabarizwa muri ngaha ubu maze imisi mutariko murabona ibiganiro ariko kandi ibiganiro nivyo vyatumye benshi bakira imitima benshi dufise ntaze abantu benshi bavuze bati ni mu de platform nacu turafise dushaka kuvugana namwe hano ni wanyu muze muvuga ivy'Imana yabakoreye ni muri ngano ijambo iyi platform nziza ushe kuvuga ko ibintu bya urisu mu ndero urabona ko ijenasi zirahinduka ugasanga abantu bavuga ibintu mu bugwa neza ariko twiyemeje kubikora mu bundi ruhande. So
reka tuza kubandanya hanyuma bahita muri solution corner ni kwiceno yitwa nimwabona mutabonye ko solution couple ntibaze ngo bahukanye oya ni solution corner twabonye ko tutoguma tuvuga ibya solution gusa hari n'abandi bantu bakirira hano abana abavyeyi turavuga duti iyo ni corner y'inyishu karibu ego okay Fisimana Fisumuzigamye Madizosa nkikice n'urukundo Ndakometre Singisubira inyuma Ko Yesu yanesheje nanje nzonesha yaraciye inzira ubu ndishikira hola people turabaramukije amahoro y'Imana mwiriwe na bwakeye bivanye naho muherereye je nitwa Noraske ntero gatandatu nkuko twabivuze Noraske Solution Man a man of God a new creation I'm son of God hacigiye kirekire twifuza kubashingira intahe y'ukuri ya couple yacu donc kuva ku munsi wa mbere twahuye caduhuje nipfuje benshi bagumye bipfuze yuko twabashingira n'intahe zitandukanye bivanye n'izabana bacu ushika kumuherereza no munsi rero mwicare hafi turaza kubashingira intahe kuva ku mwana wa mbere yitwa Alasia wa kabiri yitwa Yera wa gatatu yitwa Joshua na Haya Periata benshi bagomba kumenya solution couple ni inde solution couple solution family meze gute na cyane ko hagiye aravuga amajambo menshi rero no munsi nk'umunsi wa ouverture w'ikibanza gishasha twifuje ko batacu tubanyegeze rero amakomantere muyagwize ngaho menshi muvuge imidiro hejuru mushaka duhera ku ntahe twarose ikibanza gishasha yes kana presentation ikisi wivuze n'aba baramubwira kinavyo nk'intonorazi nawe okay ndabaramuta ataka rero uri nuramukaye okay amaribana bane namwe nkuko mubizi ni Fanny Lavine abatabinzi ariko ndi umfasoni wa Kezimana Noraske batazira ntare wa gatandatu batazira ntare wa gatandatu ariko kandi nk'abandi solution woman nk'abandi blessed woman umukenyezi yahezagiwe cyane nk'abandi best influencer murabizi ko atabitera soni ndabosha gukora ako twigishanya twe namwe twoshanya gukora neza uzuyeke gukora neza mu gihe itakibaho ariko ntagena kimwe zitazobihari ariko kandi nk'abandi wise woman wa 2026 ako rero ya abakenyezi twese tukwiye kugira ubwenge kandi nivyo twese turabise ubwenge ariko rero nk'abandi na mama twafa ya company ibaha amafilme menshi kandi meza kandi ku mwanya kandi mukunda cyane nk'abandi mama w'abana benshi sinovuga igitigiri kuranza byara n'abandi ni benshi hariyo abo mu mpwemu hariho abo mu mubiri ariko gushika ubu dufite abana 5 enfants Jituma twavuye ko n'umunsi tubaye intahe n'umunsi rero z'abana uzatse kuze kubona biboneka ko 5 enfants tubaye intahe y'abana utinye kututanga intahe y'abana yes oya imbere y'intahe y'abana kwaze twabanza gushinga intahe y'intuze yo kuba uyu munsi tufite studio kuko ni ikintu twifuje kuva kera wabibagiye navuga tuza guherako ariko cyabwa nti hampande y'ivyo ko abantu benshi bamaze iminsi kweri bambwira je ko bagomba ngo turakunda kuvuga intahe zindi ngo ariko hari intahe ngo dusimba ngo cane ngo intahe ngo yaryera ngo ntimuyiduha intahe ya nana ntimuyiduha no munsi rero turafise ikibanza ciza atakwe shapa cyo gushingiramo intahe amasani y'abamake tuzura tuyebika garuke ariko rero hariho ndende cyane yingene twifuje kwanza umunsi wa mbere ngene twagombye gukora kwanza ubwa mbere twahujwe na micro ataka rero no munsi niwe ufise ikiganiro udura nk'ijambo no tubaze tushimire kwanza abakenyezi urukundo kwezi kwiza kwa abakenyezi turi mu kwezi kwa gatatu
turashimiye abakenyezi mwese abakenyezi turababwiye felicitation abakenyezi biteza imbere aha tuca tuvuga nk'abakenyezi bakora amashugwe murana amashugwe meza cyane ari hano muri studio zacu n'amashugwe akorwa n'umukenyezi niwe yakora ayasaya nateye cyangwa y'abazungu niwe yakora n'intoki ziwe akabakorera mu Kamenge ku 6 nimero ziwe turazishira mu mushorere mu mutezi imbere umukenyezi yakangutse ariko kandi sabo gusa hariho n'abakora ibitenge murana uko turaberewe cyane gose dusa neza kino gitenge cyakoze umurundi kazi ni Clarence Batik Company Clarence Batik Company nayo nabakenyezi babiri bari kumwe nabo nyene bakora ibitenge apana kuvuga ngo babidandaza kumanda bisubiramo babihingura babikora neza cyane bifisa amabara menshi ntibicuya ntibigira ikibara nazimbutse nimero zabo nazo nyene turazishira ngaho mushobe kugenda kuba teza imbere abakenyezi ubunyi twaje ku zindi mivuduko turashimira rero ababandanye badushigikira cyane cyane yuko urabona yuko nko muri best tangawizi ibiguvu niyo tangawizi ushoye kunwa hama ukashura kugubwa neza sizazindi ziborera n'abantu bakijije akantu bakijijwe ariko kandi kuri babagabo bavuga ati narushe ndakeneye yuko nyene ibintu bigenda neza nce wihereza kano gatangawizi ndabibutse yuko amanimero tsaza kugenda tuyashirako ariko kandi harona biscuit isigaye irenze muri kino gihugu cyacu Burundi sindi uko ari biscuit ko bitwa biscuit ahubwo gusa mugabira ryoshe vraiment bavyita matnuts idi nizo yambiza abantu buzigezweho yazimbutse cyane n'amabiscuit aryoshe n'abagabo barayihereza cyane hariho birimwe inkoko harimwo inyama z'inka haro niri original tanakimirimo ya blue amani mamaze kuyabona ariko seka nawe iracafise za pampers mama lao renjete na Kotex kwibenziza cyane uti rero mushaka inkuru ya tubere kuki icaduhuje reka kutere icaduhuje ni ikivuzo ca mbere twatanguye kugira ladies and gentlemen mugurura amatwi yanyu mwomwe mwicare mwige musanze kugira dushike kano kantu mwatu twagize ni gato ni gato ariko ni ikintu twatsingiye igihe kirekire cyane koroka rero nawe niri kuko umuti witabire ivuga ndagwaye ijambo jema nzi ngomba duge uravuga genda nditabira weduge kwijambo nkuko mubizi abazi intaya yacu cyangwa batabizi jewe n'umutwaro wanje twamenyaniye kuri micro yarandondeye akeneye ikiganiro ndamukubera je namusitari eko titabira je uri kuravuga ngo manitabira ego bebe wari umusitari okay ko karagaciyemo ego wari umusitari niko nivyo je nitabiga navyivugiye yarandondeye kugira dukora ikiganiro urumva yafise ama micro amaraza ngahano turakora ikiganiro hama umunsi bigenda neza numva n'umutima avuga neza peut-être nawe ikiganiro namuhaye kigira views nyinshi hama aho niho twamenyaniye sawa hanyuma ariko ikiganiro giheze yarambwiye I love you nenje ndamubwira I love you too meje kuvuga cyane yo ubyo baseriye cyane ndumvisone nyene hama ikiganiro gikurikira cyakigira nka gatatu kiganiro kigira nka gatatu naho nyene yarankweje ikiganiro hajya turiko turakora ikiganiro acarambwira uzocishe mu video namba vyo ko ndaza kuturondera hajya anyi turiko turakora ikiganiro aca arambaza yuko kandi ngaho usanga kandi yabari karafyina kandi mane tari kandi ko karamenyekanya ko ariko turiko turakora ikiganiro aca arambaza ati none jewe no deposa candidature yaba boshobora kugira kugutwara kugira bakubera umugabo bashira impeta nanje cadagira ndibuka nari mvuye gusenga cyangwa na ntito kuko jewe muri jewe narumva ko nashaka umutipo muri entertainment jese ne muri entertainment burya nawe afunjira uje nari mukizwa none wari mukizwa uri muri entertainment aje naje na kwera inzara nabuze amafaranga yo kurya sawa reje sinashaka umutipo w'inzara iraba gumaki mugabo wanje yatubushe gose kandi je sinkunda gufunga nicyo bituma mubona ubu zigende ku karinyi
Okay, uwo munsi rero turi mu ico gikada yarambaza cyane ntatu kubera urumva sinakunda abo ngo muri entertainment sinumva nyine ko mbere umugabo cyane ntitu hajya ngize ntitu nca numva nyine ikintu muri jewe namba ari ijwi rya mpwemu yera I don't know ariko nizera ko ari ijwi rya mpwemu yera numva ati urumva nta n'isoni ibyo bintu bwize nk'uwo usanga ari umugabo wawe onodo je numvise uko nyine ca ndahindukira ntimanye nashaho nabimana yateguye wewe nta kibazo ubugombe bw'Imana nibwo bwiza shitse bura narabyumviriye ko rega ayo byo narabyumviriye ko sweet none nkajya nyine ntunsanze ari we nana nitu wapi bambona gute umutwe hawerewe ki haushikiki kwa nini I don't know no ko nawe uri kuhawerewe ki kwa sina franga apana franga n'amastire wambara sinayakunda ntibyari muri kuzanje ntibari bwamenye batika batika amaboko hejuru mwanyambitse mwambitse bantirenze muko murabona amafoto imantirenze umutayiri nawe yayishonye narenze umutayiri umugaze imbere ya mutayiri ziragiwe ntagira mbega yitwa Laurent Mengo ashona neza vraiment ashona neza cyane okay hama nawe inyuma yaho endelea inyuma yaho yakijya umenga sinibuka ikindi ukuntu unyivugishisha nyene gutinda ndakubwira tujana ahantu gukina aha urumva ndagutera inkuru rero hari ahantu nigeze kubwira tujane muri eglise raho mbe bayita gute Kanyosha his church nakubwiye tujane umperekeze hama baca barambwira aho hantu tugira ga sketch ngize ga sketch cangira kajya ko muri Bibiliya ko kuri ya mwami yakunda umugore wiwe hama igihe kimwe uwo mwami arahamagara umugore wiwe ngo aze amupresente imbere y'abandi bantu avuga ukuntu nyine yari yavuze umugore wanje ni mwiza reka ndamuhamagara urakibuka hama rero kajya kantu ndina nyine je urumva hari ukuntu inkuru yo muri Bibiliya ushobora kuguma uyumvira ukuntu yari imeze je niyumvira urya mugabo kweli usanga igituma ujya mwami kazi yanse kwitaba yavuze ati mubwiye ko ntaza yuko ari kubera urya mugabo yari akunda guhamagarana sana rero iyo nkuru twakinye rero kandi abatera inkuru umugabo wanje arakunda guhamagarana urakunda guhamagarana be urabizi nazo nari yo duakija muri ndakumviriza arakunda guhamagarana sana rero igihe cyose iyo mpamagaye nk'incuro kangaye nyine numva ndushe kubera abarika vuga bebe ngubo ubakurabe cyangwa bebe kunuku igihe cyose cyanibuka iriya nkuru y'urya mwami yuko urya mwami kazi yaciye abura ubwami kazi kubera uwo munsi yase kwitaba Antira tirabereho Batika company Rike zina rya France no donc no mudamu yitwa Clarisse n'undi yitwa France Clarence ego rirago ni Clarence Batika company riragoye okay aberewe ariko frame natita icyambere turabashimiye cyane ko muri ko muradukurikirana kandi muri benshi mu keneye kumva ibyo tushaka kuvuga jewe umva narinjetse kuvuga ko iyo nkuru yuko ikintu cyose buryo ucamwe n'umuntu wawe haba hariho n'ikindi Imana kiraguteguramo haba hariho impamvu rero namvuze nti ndabashimiye kuba muri ko muradukurikirana muri benshi ndabizi ko mukeneye kumenya what's wrong what's happened what's going on what's going rero iyi channel gituma twarahinduye izina icambere sikwera ko twahukanye hamaze hari iminsi abantu bavuga ngo twarahukanye ntiko turacana waka ngo je n'umugore wanje kandi ukanongoma ndagasurinye ndakavuge Paul Diba ntagire umuntu azosubira kuvuga ngo sinarongoye ngo umugore kubera nshaka amafaranga narongoye ndayashaka cyane rongo naho yari ko yafise ntaco bitwaye utiguhera ikintu ushobora kubitanga k'insiguro turi misi ya intere guys
ntagushaka ko umwana ndagushaka ko kumara irungu. Ikintu umuntu wese mwobana mu buzima utegeza ko raba profil wowe ushaka. Donc akuzuza vide ufise. Rero umuntu mukuzuza vide niyo profil uri kuramurondera. Sinzi rero tukigira mariage hari umuntu ibyo twari kumwe niwe yambwiye ngo je navuze ngo nyimba Noraske bagize mariage kubera arondera amafaranga kwa Fani ntaco bitwaye. Gwarazi ko yakorera. Ako siko kankoje ko yavuze ati ahubwo hariho n'abahora barongorwa muri Canada umuntu akavuga ati ndose umugabo muri Canada ndose umugore muri Canada kugenda agiye kurondera amafaranga. Ivyo je ntaco bintwaye. Urarongora umukecuru urarongora umutama ntaco bintwaye kazima wabikoze. Ariko rero behind y'ivyo nivyo bintu mwozi byose mwarondera hari ikindi kintu narondera kuriwe kiri behind y'ayo mafaranga. Narondera urukundo. Aracoko amafaranga n'ivyo yafise ashaka atanayafise ariko byose arabifise. Ariko urukundo niko nashaka cyane kandi uwo rukundo naramumbonye. Amen. Rero kubera umugore we wanje n'umujoka woman umva akaguma nashaka kuvuga ibintu mu byumve umva yarahindutse ibereye mu munezero. Rero igihe kimwe nariko ndirondeza muri journalisme kubera ko abumvise nta yanje nagenda bashingira nabyaye nkiri muto pense nari muto naringeze nta muto byari nabyaye nkiri ku ishure imyaka namvuga amaze kuvyara ndi ku ishure hama sinzi ko namwita umupati naca nko twavyaranye ntivyakunda ko dushaka kuma turera umwana kumbure ko nawe yarafise izindi gahunda nawe yarakiri muto hari inshingano atari bwagere gufata ubwiwe. Rero mva sinobimutako nawe aravuga ati jewe sinoshobora kurera umwana chukua mtoto endelea maisha na mtoto na mimi naenda kutafuta. Okay, arigira muri byiwe kandi Imana imufasha hari hose azogubwe neza zororanigwe byonjohera tembere ahari hose. Hama arogeza commentaire ngo mama nachafuwa kufuha wewe no fuha je birandaba niko cubivugira abo nyine ngo ndibagiye aho nari ningeze. Okay, ahari Imana imufasha zotera imbere. Okay, wo twavyaranye yambyari umwana mwizana na yes ahari hose Imana imufasha zotera imbere. N'umwana afise indero cyane kandi asigaciye n'ubwenge cyane kwishuri mu minsi yahera byari byaraza ariko ubu ariko araturyohera cyane. Rero maze guca muri ivyo bihe byo kwibaruka shandi ko ndabwira abantu bakora ibiganiro mwiyaranje ntimuzovyare hataragira vraiment mwana n'umugisha nivyo ariko yaje hageze naho wavyiteguriye biba byiza gusumba. narapambanye life byinshi twagiye guhura n'umugore wanje rero ndi muri ivyo bihe byo kwirondeza kugira ngo ushore kuronka ngene norera uwo mwana. Ino wamureze wenyine cyangwa waciye umujana kumureresha cyangwa wamujanye mwirerero? Twarabana jenyene mu ghetto a chambrette hama nta mukozi nari mfise nyine napambana kugira ngo ashobore kubaho nkamutwara kwishuri. Waje kurondera ratio gutukana musiga nyine naravyize gushika aho wagenda umuhetse naravyize gushika aho kwiza 5 ndamufise. Mama wiwe yamumpaye afise imyaka mike bazikari nk'umwe kuduga umwe canke mezi 9 hagati ya mezi 9 n'umwaka n'inosi mindija vyaguki ariko yaratanguye kugira day tambuka ndija ariko yaranyigishije kwera uwo muvyeyi wumva burye. Musi nzomubona nzomusorore urafupfuye chavuzwa nini musi nzomubona kwera nzomugurira akantanwe kuburya hari abantu baducisha mu bintu badufasha guca mu bintu kugira dukomere kugira ntitube bwa bwana kandi ari gihe ubona menga umwana mubi ariko kwereka bakwigishije ariko bunye haya arize uvuga ngo mhozo umwana kutatora ngo usheke ku mugongo nje gituma uramaze korana nano ari kararira oya narira kubera iki atari kubera iki igiti namuhaye n'ubwo ntiwe ajya nana arabizi yuko nta kurira no kuvuga narashobora kumusiganana ngiye nkagenda nka 17h nkamusiga muzi nkongera ntuze kurira nkamusiga telefone asikora akunda desari mpake na arakunda television urumva izimye n'amatara aba yagiye naho naza 22h umva telefone uyisize nka 17h yazima nanje nako ndahangayika ndayuko ndonka ngene quelque chose ari gihe nabora ntiyarira oya no kurikima n'umusi wa mbere ubikora no wa kabiri
umunsi wa mbere yararize nshashika ndamutikura yo umunsi wa kabiri nshashika ndamutikura ajavuga ati rero n'umugabo rero yafise nk'ibiri yaje avuga ati umugabo rero n'umubeshi burya uwa gatatu ntiyarira iminsi yose namusize avuga ati ari kuraba amatara agiye ni kurindira aje kandi nta gusohoka mu rupango hari mu kinama abo twabonye mu kinama barabizi nta gusohoka ujya rero nana n'umusoda arabizi yuko twaraye ubusa ni fresh byabonetse ni fresh urazi yuko jewe rapfa pasi niyumvire ko nzoguha kado ya nana ni kutarayimaze oya naravyumvire mu iminsi kuko nana vrema ntagorana ico mubwiye ni ego erikisoda yarabizi Chawe agize ikosa ukamuhana urakoze ruri ayurumva indi naco aguma yitwengera agera bizi yuko na cyangwa akaba ari kuri televiziyo ntagira ibindi mubaza ni ego nta oyibaho ni no gutwenga ni no guhora no kuryama unamusize ntarira ahubwo kujya abana bose nabo ucoka batwara bose ukamusiga nashoye kurira ngo mama je arabizi yuko abantu bafise iyo baja abandi bafise iyo bava we ntimusangiye gahunda bagusize we ntwari ukwiye kugenda umugisha wareze neza naho wamukubita sinamukubise ndamukunda cyane numva ko wamukubise none namukubise nyine kugira ubunyabari bumuve urazi uko ibura yuko ubise umwana wo kutuje mugaje ekara nabajya bagabo bajya barasaze none ubuzima twe tubayemo bwa struggle okay narindi ngaho rero twahuye umugore wanje muri ico gihe ndi muri yo life yo kwirondeza ariko ni talantiwe kubera jewe ndiko ndavuga makuru reka nshire makano ko kwiyemera ndiko ndavuga makuru abantu bose batangwe kumva ndiko ndavuga hey hola my people I'm the rascal right here ntari wa gatandatu I'm so rich man of God new creation son of God unstoppable miracle man biyaka wachivuga tuno mugabo nawe cyongereza ikinzi kumbe nabanza ko konyene baho rero ako umushere wanje caragakunda acarambwira ati urazi jewe nakuze nipfutsa kumenyesha makuru I'm sorry nikuze nipfutsa kumenyesha makuru nari nkine n'umuntu akijijwe naho naba ama pocket kweri yarabona yuko nkijijwe nipfuza umuntu akijijwe twoshora gukorana ibiganiro citwa nganiriza ndagomba kuganiriza abantu benshi ndafise intahe z'abantu benshi ndafise ibintu numva novuga nari numva bise umutwaro wuko umuntu ofata hari igihe umuntu yicwa nagenda kubera yabuze umuntu amuganiriza kandi ibyo umuganirije hariho abandi bantu ibihumbi byinshi bifasha endereye rero duhuriye ngaho nanje yari umustar Fanny Lavine hama nanje ndi no haske nyine akiri karirondeza hamwe noronka platform y'abantu bankurikirana ari benshi merci bankurikirana ari benshi noryoherwa hama rero niho byashika ca ndarinda kikiganiro tugisohora twagikoze twagikoreye muri ville ariko nakava turasohora ndaza kwirondera kuri cyakava ndayipost ariko kubera abantu bace bagenda baravuga ati kajya gahungu ni mwakora n'ikiganiro nta muntu yabimbwiye ikiganiro utagisohora kiriya gihe dukoze kiriya kiganiro urumva urazi ko nakava twayisohoye ni ako ndavyumvira ko uwo mutipe nitwaza turakorana ibiganiro twicaranye tuca tuba nyene nzohava nsanga nyene twakundanye urumva nzohava nsanga twakundanye kandi nandi nari numva ko ntabishaka gukundana n'umuntu wo muri entertainment urumva natinya ko dukundana camuga ati reka ndamwegezeyo naje hiyo toka ntuzi ko kiriya gihe haja hera n'igihe tudasubira no kuvugana nawe wanyandikira hera n'iminsi nakuvugishije kugira rero ikindi gihe rero reka rero ndugiye ku inkuru ya nana ariko reka tubanze tubasubire tubaramutse kandi nitwa Ratske ntero gatandatu yitwa Fanny Lavine Uwimana vaccine tukaba turi umugore n'umugabo ukaba kino kiganiro ucumbiriye hagati twibutse ko no channel yitwa Solution Corner. Yes. Tuza twacisha ibiganiro byinshi cyane cyane nk'ibi by'ukuri byo kuvuga ukuri really ubuzima twagiye turacamwe ariko kandi ndabibutse yuko turiko turashigikirwa canke turiko turafashwa uyu munsi wonyine no twashigikiwe na biscuit yitwa Matnat hariho original hakaba ni inkoko hakaba ni inyama y'inka hakaba n'ibiki na OG ariko kandi twibutse yuko turiko turashigikirwa today ni best tangawizi iyi best tangawizi rero
ni jus isosa irimo gatangawizi iryoshe cyane ariko cyane cyane irafasha ku bantu bubatse kubera bayita biguvu uvyumva uri tari bwa bwana rero ku bantu bashaka kugira ibihe byiza bari mu bindi bicu murashe kwihereza iyi best tangawizi kandi iravura kuri babadamu usanga nyine ibinure byinshi ariko kandi babadamu usanga ibintu byo kutumva ushatse canke ushuhiye ntuzenya systeme irakurana stress systeme ukabikora ubangutse ariko kandi tubibutse yuko hariho abanyamideli tunapendeza sana nyuma mwana tuberewe gutya nuko hariho abadamu babiri basanzwe bakora bino bitenge ibindi bitenge Kahance Batik Company bikorerwa mu Burundi Kahance kugwa n'abarundi kazi ariko ndabibutse aya mashugwe iki ntibazana igitunguru kano gashugwe nako bari ntuzeye abari ibi bisa nka bicayi voilà ibi rero aya mashugwe numudamu ayakora ngaha mu Kamenge nyine mu Kamenge nyine juste kuri sisi umanutse Kamenge yo haruguru umanutse uko mushikire aba motari ba parking ku rupangu rugira kabiri ucumubona aya mashugwe nkaka n'ibihumbi 10 gusa 10000 iri nkibashe gusanga ari nka 20000 nkiki birazimbuze kuri rya mudamu janyire birazimbuze ntirishikana 200,000 donc kimwe ni irigirwa no kumenga ni wa muti wa covid iyo menga ni wa mukaratusi umwe wo mu buntu zeye akabikora n'amaboko yiwe rero bano bantu nibo bari ko badushigikira bavuze ati reka ko mutanguye namwe muri ko murirondeza garatudera mu bintu byo kwirondeza ko muri ko murirondeza reka tubashigikire namwe muzogwa imbere ni hatatagata muzovuge ngo iki nivyo murabona ko kagiri gatoyi ariko turashima urumva yuko twifuje korana kuva kera bikanka tuba tumaze iminsi turiko turakorera ibiganiro kazubona haya n'ujya mu bebe wacu ajaraza agacakwamwo burya prank buzose ntegura abayazibonye acazikwamwo nyimba ntagikora prank haya rafa pase nakoze nzambura kiraje muri kikwega kamera igira ikibazo cavuga nti mana mfasha ndondera hano twokorera kandi hariho n'abandi bantu baba bifuza kuza gushinga intahe zabo cyangwa kuvuga gusangiza ubuzima n'abandi cyavyo bamaze kumenya ariko bakavuga ati kuza muhiri wanyu bisaba ko umuntu acaza bagemuriye urumva oya kameme ibintu byo gukorera muhira ntibiri professionnel ariko turaba stable nk'iyi microphone iguma yaka izima nyimba buguma mumva bitingizika iguma yaka izima namwe nimushiremo amafaranga duhamagare abanyamitahe abafite ibintu bamamaza tubibutse yuko solution corner solution couple tuhari kugira ngo tubafashe kwamamaza ibintu byanyu uretse kubyamamaza neza turanabisengera bikagenda neza cyane mukabandanya mugwira cyane gose mwavyumvise ariko kandi abibutse ko muri solution corner twavuze ibintu byose turibagira ko turiko turakora film abamaze iminsi bari kwatubaza ati mwamikazi bimeze gute anniversary mwamikazi turiko turayikora turi kuri tele wanashima kandi iraryoshe gusomba izindi episode izindi saison zose kuva ku ya mbere ya kabiri iyi saison ya gatatu bwana prem rero nibaze yuko no munsi kino kiganiro muriko mukira bari kwa kabiri yes nibaze yuko nko kwa kabiri windwiza muzaba bamaze kuronka trailer canke mwamaze kumenya umunsi ukuri igiye gusohora kwa mbere trailer bazayira canke kwa mbere ya ariko kandi amaso yanje ahigeze iraryoshe cyane abantu batayikurikira sinzi byo bari haba iki mwamikazi yari yabatwaye amaso yanje mwigumeko nayo ni sawa ariko tuko turakora n'izindi projet nyinshi mwabonye urukundo niki cyane ni projet uyu azovuga ko ari kumwe na Fiko umuhungu wiwe niyo rya mbere azobasohoye umuhungu ndamusohoye umwana w'umuhungu Fiko akagenda avuze ati jewe mere minaenda ivya filime rero biragoye uyu je ni mabuje mu vy'amafilime ni mabuje ahavuze ati taha ntaha nkakundi mikeka nkagenda Fiko bofre wiwe kandi Fiko n'umwana wiwe rero tumushigikire Fiko cyane ariko akora filime irimwo abakinyi ba filime benshi mwarabonye ba Kado Havel harimo ba Madame Abel Duayo harimo ba Jeje harimo batama ba Mutama tiwa nditwa Joka buje ujya muze yitwa guteshe ryose ujya Mutama Gaposho harimo Mutama Gaposho harimo ba
Constance Smash Flanagan bamwe na Konso bakonso ba Benjamin Mkapa yes yo harimo abantu benshi so mubande mu mushikira nta wundi twibagiye wewe harimwo nanje ndimwo harimwo na Keros Upendo n'abandi benshi yes n'abandi benshi nuko byagenze ibya filme turabihejeje reka twandanye rero kuvyintahe mwari mwagiye ni ntahe yanana tumve indi ntahe twabwira ni yandi munsi duhereza ko reka tubagezitse indi tuzoyabwira hanyuma abafise ico bashaka kuganira je nibaza yuko izo zindi ntahe ikiganiro gikurikira nzobatumako Diera na Alasia na mambora bafite ibibazo byinshi niwe bakunda kuvuga ngo Alasia sinzi miseze tubako Diera na Alasia tumeko Joshua na Nana voilà ikiganiro gikurikira muzocitege hirya ejo azoba ari Alasia na Diera bazoza babashingira intahe about life yabo je bagenda abantu bakuze niwe barandika ibibazo bashaka kubabaza ibibazo bavuza kubibishurira ivyo ngene bamuvuga ko gafisa amabere manini iyo yarari Diera ngo yarari bimeze gute ivyo zavyishuri ari kumwe na nyina wiwe mwakoze rero kudukurikirana tubabwire ko tubakunda cyane ako tubabwiye ko tubahaye ikaze ntimusubire kuburaho muvugira murahawe ikaze uburu ntibikiri ivy'umuryango nje gituma twaciye ko couple twakwiye ko na famille ni Richard Kona yes mwakoze cyane wabanye natwe wabanye natwe wabanye natwe warakoze mami wabami warakoze Yesu warakoze wahamba nati ahamba nati siyabonga Jesi yeah siyabonga geze namakosi siyabonga Jesi siyabonga abanyakaranga karibu murano ko dufise abanyakaranga aba artiste ndibaza bafite murashira aba artiste nabo ni karibu hajya ama couple ni karibu hano n'abavukanyi mwese murahawe ikaze murashobora kutondekera ku manimero yacu cyangwa muri commentaire mukavuga ati je ndipfuza kuvugira kuri micro mvuge ibi ariko ari bibi uzova ngaho kubisha thank you bye turabakunda cyane waruberewe thank you bebe nawe bari kuvuga neza n'umunsi kandi wakiryoheje ikiganiro gikurikira zibari mwoto